ndabona musi nongenda bashimira bakozi ivyacu TV namwe mwese mudengeshe gukurana ikiganiro bica kuri TV yacu no musi tukiyogaruka kuvyerekeye runo rukundo rwa Satubi hamwe na Bernice rumwe mu rukundo rwavuzwe ko ibintu vyinshi kandi no musi tukiyogaruka aho vyagiye bivugwa yuko Satubi yowe yarakozwe ku ntoki nono ku mukunzi wiwe Bernice noneho Bernice bakamutwara nkuko ino ndirimbo ibivuga ngaho. Ariko rero no musi tugiye kuba gutubwira ukuri gukwiye kuvyerekeye ino ndirimbo hamwe no uvuga yuko koko yakubise Satubi ku ntoki. Mbega koko ko barukuri yaramukubise ku ntoki canke namakavya nkuru no kurondera guca inzira yibi canke biriya. Reka ndakubwira neza na neza kwibi dufatiye ku post ono mo Kobo Bernice yanditse inyuma yuko vyari bitangwe kuba bivugwangwa yuko koko bahebanye. Ino posti ono muhanzi Alvin Smith aliwe Ravashe nkuko asanzwe yitazira yarayifatiye ko noneho aza kuvuga neza na neza yuko urukundo rwa Satubi na Bernice ruhagaze noneho wewe aza yareguriye urukundo no muhanzi kazi Bernice bivugwa yuko yibungenze ikibondo cyuno muririmbyi Satubi Satellite King. Noneho ibi ni bimwe vyagiye bivuganza abantu abana bariya ariko vyagiye kuba bitahura ndetse bitangura kuba biboneka yuko uno mukobwa vyagiye bivugwa yuko canke biboneka yuko yagomvye guca inzira na cyane kuri no ndirimbo yiwe Nyiganza afatiye ku majambo yari karavugwa cyane yuko no muhanzi Satubi wabankanye na Bernice ariko vyagiye kumba bimenyekana neza na neza yuko kuba Satubi yandika ry'amajambo kwari guca inzira y'indirimbo umubabaro nkuko mwamaze kuba muyumva kandi ari indirimbo iryoshe yafatishije nawe Alvin Smith nawo harekana kuvuga canke ngo hakane yuko koko nawe ari karaca inzira y'indirimbo Nyiganza kuko tugerageje kuba turaba Satubi nimba Bernice yibungenze ntabwo yomuta ahubwo ategereza kuba amugoma ruhande akamubungabunga. Ni nayo mpamvu Satubi yavuze neza na neza ati mutoto wewe gabanya ntabwo namba mu rukundo. Kandi n'ikindi kibaza kibishimangira ni post yaciye kuri Facebook ya Bernice aho yerekana ariko muri n'undi muntu ariko koko nubwo nkekana neza na neza ko atariwe. Ni kimwe mu bintu bishimangira namba yuko atari namba Alvin Smith la Primere canke Ravage ahubwo nubwo vyavugwa ko baba bari mu rukundo n'undi muntu namba atari Alvin Smith ariko nkuko mwabibonye nta nabwo basa uwo muntu yashizemwo umutima ahubwo nindi foto yakuye ahantu ayizana ya bloodinga ayishira ngaho. Ivyo ni bimwe mu bintu bishimangira neza na neza yuko namba Satubi na Bernice bakiri mu rukundo ndetse Alvin Smith namba batari mu rukundo na Bernice ahubwo yari karicira inzira y'indirimbo yiwe Nyiganza nkuko Satubi na Bernice kuba bavuga ko batari mu rukundo bariko baraca inzira y'indirimbo umubabaro ya Satubi. Reka ndabashimire mugire subscribe kuri channel YouTube yacu, share, like, comment navyo biba bikenewe. Thank you.